hariho amorphelina no kuvuga aya marero y'imfuvyi. Hariho abandi bacu usanga bikikamukiza ugaca usanga agiye atwaye abantu nk'uko umenga abo bana nabirero ry'imfuvyi nk'uko umenga abo bana nabiwe kandi abana arabi igihugu. Mu gihe rero c'intureka kenshi na kenshi usanga abavyeyi bonyene twebwe dusamara, kandi usanga n'amashirahamwe asanzwe bakora muri ico gikorwa nayo nyene afise ibindi bibazo bibarengeye. Ugaca usanga n'inzego zijejwe gucungera umutekano nazo nyene karaziciyemo kuko ziba zifise nabo nyene ibindi bikorwa bibarengeye, ibindi bikorwa vyihuta. Ugaca usanga rero umwe wese agiye arakora, nagomba ndakumenyeshe ko hariho n'abagomba ibi twita ama adoption international, ugaca usanga bagomba kubirondera ku bwinshi, ukiyumvirana uwo murindi wabo bantu bagomba gufata abana ngo baje kwitwa abazungu bareke kwitwa abarundi bizananye he. Uca usanga rero inzego, amashirahamwe, abavyeyi, administration twese twasamaye. Rero aho abana by'ukuri barahagiriye ikibazo, tutibagiye bimwe twita trafic humain, kuvuga urudandazwa rw'abana. Ibi murazi ko twagiye turabivuga, abandi babivuga, nibi mu gihe inzego zitandukanye, abavyeyi bihebuye n'amashirahamwe twebwe tuba dufise natwe ibibazo bitandukanye bihuye n'umutekano, hariho abagizi ba nabi baca bikika mu kiza. Hariho rero bagiye baratwara abana hanze, ugaca usanga abo bana mbega bagiye hehe, bagiye mu buryo buhe, ugaca usanga babaye rudandazwa nka kurya badandaza urumogi, nka kurya badandaza amenyo y'inzovu. Urumva nta mabi asiga abana mu gihe c'intureka, mu gihe c'umutekano muke, mu gihe ari abantu bahanganye kandi batagiye ku rubuga rw'intambara kure y'imihana, kure y'abana.